gufata ingingo yo gukora uburaya. Rero ivyo bintu nimba abene gihugu kuko rega n'abasirikare bava mu bene gihugu. Umwene gihugu atangura kuba umwene gihugu hamukaja mu gisirikare kwiga ivya gisirikare. Rero hari bagiye muri ico gisirikare bakora buraya. Hari abari mu gisirikare bavugifisa ko gatima ku buraya. Bivanye na crise igihugu cy'u Rwanda kirimwo cyo guhemba kudahemba abakozi no guhemba abakozi no kudahemba abakozi abasirikare n'abapolisi. Ico kintu kica kigaragaza neza yuko uwifitiye itunga giwe yidandariza aca ridandaza izuba riva. Abo baherutse gufata abo ni bamwe babonye ni benshi batanabona batanamenye. Makuru haravuga ko ariho umuntu aduha amakuru avuga ko ari hoteli imwe iri mu Rwanda babonye bafashe abashika batanu aho bari basirikare kazi uyu mwanya ngo bagiye gufungwa. Mugabo ikintu gitangaje kubera iki ibinyamakuru byo mu Rwanda bidashikiriza n'inkuru abanyarwanda kubera izanza habu zaziva muri Kongo zabaye bloke ubunya sibwo ntitwobihuza n'ubukene buri ko burinjira mu Rwanda kubera ko ibyo bakora muri Kongo byamaze kuba bloke. Oya rega Burundi mbabworo nk'abasirikare igihumbi bafungwa kubw'amatohoza. U Rwanda gogo ntabo bafise. Urumva nico gitigiri cyonyene ni gitigiri donc abasirikare igihumbi abo babari urumva ko atari bakeye. Rero ivyo badendekeranya vyose bamenye yuko atahano na hamwe bazotoborera twebwe ico turindiriye gusa no kuvuga ati baratoboye baraje ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Na ivyo bavuga ku mbuga gurukana bumenyi vyose niba bivuga uko bishakiye bafite uburenganzira bwo Lakani tuwaramutse mwebwe mwese mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name John Mabota arakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nagarutse kandi namwe ni wacu koresha umwanya ariko nongira nibutsa aho utagira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo umuryango ubandanye kuba munini nya cyane. Tushimira abantu mwese mudukurikirana mu mihingo yitandukanye. Turabubaha cyane vraiment murabubaho bacu. So koresha umwanya. Yo vipi safi umeze neza? Yo ndashima Imana pe. Hari umunyarwanda nabonye avuga ati wewe azokurondera ngo gukora imwe zo mu nda. Iyo ni commentaire nasoje ngwego naze ariko azoze yitegura. Ariko koresha umwanya abanyarwanda kubera iki akunda bo bihwabira mugabo turiko turabahwaba bakaca bakubindura ni yo originalite yabo donc n'abantu bakunda bakora ikibi ariko badakunda gukorerwa ikibi. Bakunda ivyiza mugabo wewe oya bakunda bagukorera ikibi wewe ubishura neza kabisa. Reka no musi nta kurandira kubera ko tuzagukora n'iganiro gitonya kubera ko umwanya ari muto. Babandanya bavuga ko abasirikare b'u Burundi bariko barafungwa ngo bageze ubadugije igitigiri ngo bageze ku gihumbi. Muce basirikare b'u Burundi ngo bafunzwe bivanye na accident yabaye. Ayo namakuru ari karava kwa Baskovia n'abandi banyarwanda basanzwe bakorana. Ibi bintu ndashaka kubitira ikinyoma ku mugaragaro. Oya rega Burundi mbabworo nk'abasirikare igihumbi bafungwa kubw'amatohoza. U Rwanda gogo ntabo bafise. Urumva nico gitigiri cyonyene ni gitigiri donc abasirikare igihumbi abo babari urumva ko atari bakeye. Rero ivyo badendekeranya vyose bamenye yuko atahano na hamwe bazotoborera twebwe ico turindiriye gusa no kuvuga ati baratoboye baraje ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Na ivyo bavuga ku mbuga gurukana bumenyi vyose niba bivuga uko bishakiye bafite uburenganzira bwo kubivuga kabisa. Ego koresha umwanya hariho abasirikare bahora Mozambique bo mu Rwanda. Ndiko ndabona n'ibinyamakuru bimwe biriko birandika bivuga ko abasirikare bo mu Rwanda batanguye guheba n'igisirikare. Hari abafatiwe ryari mu mahoteli abigemekazi bariko barakora ubumaraya kubera ko agashahara sinzi kara amafaranga make. Iki kintu ho kivuga ko iki kubona abasirikare b'u Rwanda batanguye kuja mu buraya ndavuga surtout abigeme abandi bagaheba igisirikare kuko hari amakuru avuga ko bamaze igihe kirekire badahembwa igisirikare cyo mu Rwanda. Iki kintu ho kivuga ko iki ico kintu gifatanye neza na neza n'igitigiri kiherutse gushingwa c'imiliyoni zingahe miliyoni bari 9 z'abakobwa b'Ikigali bamaze gufata ingingo yo gukora uburaya. Rero ivyo bintu nimba abene gihugu kuko rega n'abasirikare bava mu bene gihugu
umwene gihugu atangura kuba umwene gihugu hamukaja mu gisirikare kwiga ivya gisirikare rero hari bagiye muri ico gisirikare bakora buraya hari abari mu gisirikare bavugifisa ko gatima ku buraya bivanye na crise igihugu cy'u Rwanda kirimwo cyo guhemba kudahemba abakozi no guhemba abakozi no kudahemba abakozi abasirikare n'abapolisi ico kintu kica kigaragaza neza yuko uwifitiye itunga giwe yidandariza aca ridandaza izuba riva abo baherutse gufata abo ni bamwe babonye ni benshi batanabona batanamenya makuru haravuga ko ari umuntu aduha amakuru avuga ko ari hoteli imwe iri mu Rwanda babonye bafashe abashika batanu aho bari basirikare kazi uyu mwanya ngo bagiye gufungwa mugabo ikintu gitangaje kubera iki ibinyamakuru byo mu Rwanda bidashikiriza n'inkuru abanyarwanda ni kwa kuni nyene ivyabo bakabihisha bakashaka kugaragaza ivy'abandi umwidegemvyo muke umwidegemvyo muke kuko unavuze ivy'iwanyu bayi ibara riba riguye ego rero abasirikare b'u Rwanda barabiheba vyose kuko baramaze kona neza yuko bashikira umugabo adakomeye kuko nibo kwa bashikira umuntu yamatsindwa umuntu ayubakiye ku kinyoma umuntu amatware yiwe ari mwingora n'injyane nyinshi ari mwama donc ibibazo ari byinshi cyane urumva yuko nabone burya abasirikare nibo bantu bonyene bakwiye gushigikirwa kugira bagira umutima ukomeye no kurinda no gukunda igihugu cyabo president wabo wonyene aramaze kubacana intege abaja kubarandagura imirima yabo barimye aja kubazungurukana barabara donc aranabamaramaza urumva neza ko ivyo mana atacubero bico kubahereza burya rero umunyarwanda urinze ubona avuga cyangwa agakora ikintu bro aba yarushe cyane ubwo uyi crise itanguye kuba mu Rwanda abasirikare ntibahembwe abakozi bo ba leta usanga ari bugesera ubwo si kubera izanza habu zava muri Kongo zabaye bloqué ubunya sibwo ntitwo bihuza n'ubukene buri ko burinjira mu Rwanda kubera ko ivyo bakora muri Kongo byamaze kuba bloqué mu bisanzwe rega niyo nzira kuko ivyo bahora bakora bimaze aho bahora basoromera hamaze kuba bloqué burya nibige burya abanyarwanda ikibi cabo ntibazi kuvunika ngo bace bamenya gucumbagira bavunitse bagigwako ucumenga arapfuye je ndakubwije ukuri yuko yaba abanyarwanda bafite umutware mwiza president wabo ari umwana mwiza bafise indongonzi nziza ziciye ubwenge zihabona zifise vision boberetse ati hari ako bahugaye tugura kandi kagezi bagakoresha wa mugana bavuga ati ngo Imana ngo yugara kagezi yateguye kandi nimba akagazi ko muri Kongo kari kamaze kuba block bari kugura kandi kagezi ariko ubwo bwenge ntabwo bagira nabonye kandi bongera bavuga ko mbayahaga bivanye n'ibyabaye ngo yarayahunze ahunga aho yahunze yahungiye he niberekana ifoto aho yahungiye bazana amaudio aho erega jewe abantu badukurikirana bakwiye kumenya ikintu umuntu aguhaye amakuru naguhe na press jewe nk'ubivyo ivyo mvuze vy'abanyarwanda nyene bidoga imirima yabo yarandaguwe noberekana na post y'umunyarwanda kwanza si post ni message umunyarwanda yandikiye umurundi mugenzi wacu amwidogera no ibereka iyo post ivyo Kagame bahagurutsa ngo ni muhaguruke ngo ngiruko ivyo vyo birahari amavideo arahari rero bamenye neza yuko ibi bintu twebwe tubabwira dufise fact urumva turi très sérieux bobo badendekeranye ibintu none nkambaye ahaga bamushaka kwiki bayaga ariko yarabajegeje bayaga ni kubera ngira amaze yarabajegeje bikwiye yumva yaramaze kubahabura kandi mbaye ahaga abahabuza n'ijambo ry'Imana urumva mbaye ahaga bugi ivyo avuga ku Rwanda nukuri kuzima kuko arabazi neza kandi ujya n'umukozi w'Imana mbo hari ikindi kintu gihari Olivier Duhungirehe aherutse gukeza equipe yo muri Kongo ababwira ati felicitation mu gihe Olivier Duhungirehe ministre des affaires étrangères umubano utameze neza hagati we na Kagame ibi bintu Olivier Duhungirehe biraza kumusiga ari muzima kwe bamwe banabonye batangura kwita ngo ni n'umusazi bamwe mu nkotanyi urumva ibintu vya politique abantu bakwiye kumedita cyane burya kwandika iyo post burya swate harimo bibiri bamwe bavuga ngo ni diplomasi shaka ko ari diplomasi shaka ko ari diplomasi canke erega muta menya neza yuko Kagame atari umurundi wenyene yamwubahuza aravuga ati wamenyereye ivyo wihwabira
aho ugende gahoro haranyerera abanyarwanda bo bomani n'aba James Kabarebe baramwubaha cyane umengo ni Imana donc bijya yavuze bijya post yakoze urashaka kuba ari muri systeme yabo atakibazo na kimwe ariko batanguye kuvuga ko ujya mu Olivier Nduhungirehe yo bakorana na FDLR uya ko bisanzwe ko ava mu bwoko batemera reka nashobora kuba umuministre ubanye n'amahanga baravuga ko yoba bivanye n'ukuntu aguma yopoza Kagame aguma mwopoza akamwopoza akoresha urubuga rwa Twitter baravuga ko mu muryango wa Kagame batangwe kuza baramwidogera ibi none ntibiza kongereza ku myidogo yari sanzwe ihari ibi rero baramarana burya injyane zibihuna zibisiga ziryohera iki ziryohera intuzenye bashaka babivuga gute ingwano zibikona ziryohera ibisiga urumva twebwe n'ukuri ahubwo niba murabira akantu nyene kamubereye urumva nayo twebwe nta kibazo ega twebwe mabu twebwe ivyo Rwanda mu bisanzwe baramaze no kubimenyera twe nitujariya mu kwiga ivyo Rwanda cyane twe twiga ivyacu kandi babitwinzizamo tutabikeneye twe tabikeneye nk'ubu baguma badurungara mu message ngo Olivier Nduhungire ngo yagize uko twe ivyabo nitubiraba nta numwanya dufise nibajyane bamarane bashake ahubwo nibafata imihoro n'imipanga batemagurane kabisa twebwe nta kibazo dufise twe turiko tugana ku iterambere ryacu ariko uyo mu ministre Olivier nimba ari kosa yakoze azogishura ko Kagame tugiye kumva umutima wahagaze wahagaze gusa uzoza wumva bamwegeka ngo Burundi nibwo bwamwishe uzoza wumva ngo yafatiwe Burundi ngo yapfiriye mu Burundi yo hariho ikintu gihari ikoresha umwanya FDLR urazikara abanyarwanda bahunze uyu mwanya hariho gahunda yuko bagomba basubize mu Rwanda bande basubiza mu Rwanda Kongo isubize FDLR mu Rwanda yo kuronderaho iri hose kugira ngo ibasubize mu Rwanda kubera ko Kongo yanka motife ngo tugiye muri Kongo kurondera FDLR tugiye mu Kongo gutabara umunyamurenge nivyo bariko baranga FDLR ishitse mu Rwanda niye mpinduka ubona izo mu Rwanda ni intamba ni ntambara kandi Kongo iyo ni diplomasi bikoreje cyane kubera imeze neza umunyarwanda none ntubona Kasuku yuko yitwa Kambale Wilonja ujya n'umukongomani jya n'umukongomani bajya bose bikika mukiza aho rero ni hamwe bavuga ngo reka imvura igwe tubona hava hamwe Kongo yico kintu yo kibasire na cigavuga ati umufderere wese ubari mu gihugu ciwaye umunyarwanda bofatira mu gihugu ca Kongo mu kumwica bofata itanure bo kubaka ngira nk'ikinogo bagashiramo essence hariya nk'igoma y'amavolka urumva niko bo bigenza ntiborinda kumukatane no kono inkoho amasase yabo bufata baterera indani kuko bavuga ati none wewe uje ngakurondera iki ko mwatanze motive ko uje kurondera abantu nkamwe FDL yoza mu Rwanda abatutsi bo mu Rwanda asanzwe ari baki haracaba kuba kuca habasira nombre abahutu bakaba benshi nico kintu bariko baratinya ubwo kino kintu nico barico ico nico rega muri diplomasi byose birimo kandi aba FDL nabo rigo ntibokwankarega gusubira mu gihugu cyabo bati twe twariteguye kandi koko bariteguye burya ijya FPR inkotanyi sinibaza neza yuko atari nguvu z'amakungu canke ajya amafaranga y'ubutari bakura hariya sinibaza neza yuko bopfa kunesha FDL ko bajya babagwanije imyaka myinshi urumva barabazi yaragambaniwe mu bisanzwe yaragambaniwe nibo bari bene igihugu yaragambaniwe kandi gambanirwa ijya genocide itegurwa na Kagame baca bayitira FDL urumva bayitaye mu manga amakungu acaza asupportinga inkotanyi FDL ribona gutsindwa okay baraje rero nabonye ntuzenya umuhungu wa Havyarimana yitwa Jean-Luc Havyarimana ariko aragerageza nawe nyene kugira opposition ikomeye kugira ngo agwanye ubutegetsi bwa Kagame kino kintu rakivuga kwiki uyu ujyategerezwa kubugwanya urabona kwiye gutwara u Rwanda none gasha ninde muntu atabona neza ko u Rwanda rukeneye umupresident basi w'umutima apana umupresident w'umuyihevye ngo byararangiye menga ivyo byarahezwe yaye bro
u Rwanda rurakina umuperezida w'umutima, umuperezida akunda bene igihugu, akeneye iterambere ku bene igihugu, apana n'akarere muri rusange, apana ego ahereza amahoro akarere ku umuperezida mwiza atwara neza igihugu ciwe, hama n'ibihugu bibanye bikarahura kuri ayo mahoro iyo muperezida ari karatwara. Urumva rero Kagame wewe yaramaze kubaho umengo donc yubatse arena, akubaka stade, ikibuga c'indege, donc wewe wamengo arena yubatswe n'abanyamahanga atariwe ku ntwaro yiwe, yubatswe ku ntwaro yiwe, ariko arena se y'abanyarwanda ni y'abanyamahanga, ni y'abanyamahanga kuko hari amakuru haravuga ko amatungo yose yahaye abanyamahanga. Nyene cyubahiro ntigeze kuvuga ati kirazira kugurisha itongo umwe n'igihugu w'u Burundi kirazira kugurisha itongo ku munyamahanga, kibaho ego, ariko mu Rwanda yo niyo strategy. Kagame amatungo yose yagurishije mu banyamahanga. Ivyo rero yarabibubatsemwo nk'amateka basi nk'amateka yakoze, niyo mpamvu no ku noti ibihumbi, ku noti ya 5000 ubu bashize ko Kagame, donc ibintu byose ariko genda yitambikiza ko Kagame, ku noti ya 5000 ubu bashize ko Kagame, ego donc ibintu byinshi ariko aragenda bitambika we ngo donc hakujya twe twibuka intwari bagwa gasore bandadaye, wewe ariko niwe rero ashaka kwigira intwari y'u Rwanda. Ego ivyo ndamaze kwibona kandi n'abantu n'umuntu abona kurara amaze kwibona ivyo bintu ko ariko bimeze. Ukuntu none u Rwanda barudandaje ku banyamahanga, hazogira igihe rukabomoka, none ntumva yuko amatwara akazohinduka, abanyamahanga amakontra umva kontra bari bafitaniye na Kagame izobihindutse, bibararizo bari good. Niko tugushimire kuresha umwanya, asante sana, dushimire abantu bose bakora dukurikirana utagira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane. Twarabimire ko turaza ngaha tuvuguruza ibinyoma, uburozi baza barabaha, turabakunda cyane. Ciao ciao.